mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye abakozi ba BTV Burundi. Tugarutse muri wa mwanya mwiza w'ikiganiro cacu Rwaruka Murika. Muri kumwe na Annie Lorraine Kakunze, nkuko mubibona hama ndabibutsa ikiganiro cacu ca ku ma platform Startime, Canal+. Startime ni 106, kuri Canal+ naho ni 396. Murashobora no kutubona ku yandi ma platform ku ma réseaux sociaux nka YouTube mukandika BTV Burundi muca mubona ukurikirane kw'ibiganiro vyacu. Ndabahaye ikaze n'umunsi udasanzwe, twagiye mu vy'Imana ati dusenga dukora dusenga. N'umunsi twagendeye ishengero ridasanzwe yitwa Church of True Light, aho twasanze abana bo muri Sunday School, abana biga inyigisho murabizi hariho amashuri y'abana. Uno munsi bafise igikorane kidasanzwe, rero mugume mudukurikirana. Ikiganiro cacu no munsi gifise ibice bibiri, tuza kuganira ku civugo c'ico gikorane, hamwe tuvuge no ku bijanye n'impano abo bana basanzwe bafise. Murazi yuko ahantu hari abana usanga hari ingabire zidasanzwe. Kaze mudukume mudukurikirana umwanya isasi. Nkuko mubibona twashitse muri rya shengero Church of True Light, gikumye n'abatumirwa badasanzwe. Nawe sinano batumirwa nije ndumutumirwa ko nabasanze aho basanzwe basengera. Reka ndabahe ikaze kugira ngo dutangure igice ca mbere c'ikiganiro cacu. Reka mpere ibibafu bwanje nakire umusore dusanze turi kumwe, reka abibwire. Kaze. Nitwa Nirenze Uwimana, abasanzwe ndi umucuraranzi n'umwigisha w'abana mw'ishuri ry'umuco w'ukuri muri Sanzwe. Nenda kwakira muri kino kiganiro bisanzwe cyane. Kanakire uyundi asanzwe abakuriye, namuha ikaze mu kiganiro cacu. Murakoze cyane, nitwa Niyomishonat, sanzwe ndi umwigisha w'abana kandi sanzwe ndi umuririmbyi nganye na mw'ishengero Church of True Light umuco w'ukuri. Murakoze nawe kare, nawe turakwakiriye. Twande bakuta gute? Nitwa Mukuru Beniera, abasanzwe ndi muri Sunday School y'abana, abasenga mu mushinga w'umuco w'ukuri. Kaze mu kiganiro cacu Beniera. Nawe kaze. Nitwa Igiraneza Prince, nkaba ndi umuririmbyi muri Sunday School, abasengera kuri ishengero Church of True Light. Murakoze namwe. Nkuko nashitse muri ko murakadira abana, muko murabigisha, mubatambisha, mbega muri no minsi mumaze iminsi mu biki? Muri iyi minsi tumaze iminsi 3 turi mu gikorane c'abana kuva le 30 le 31 gushika muri musi. Igikorane c'abana aho mu buruhuko twagiye hamwe twabatiye abana bagira ikintu bagenda bafise baje gutanga umwaka w'ishuri batameze nk'uko bahora. Mbega ikivugo c'iki gikorane kivuga gute? Ikivugo c'iki gikorane ni uko buri mwana wese agenda ari magabo yo kubwira uwundi mwana wese ubutumwa bwiza, yumva ari kure canke ari kure, kubwira uwundi mwana ubutumwa bwiza akakira Yesu. Nkuko mwabibonye bagira n'uburorero mwari mwashitse, umwana wese abeho yumva yo kubwira uwundi mwana ubutumwa bwiza. Merci. Prince, ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza ni kubwira mugenzi wawe atarakizwa ko Imana ari umuremyi kandi yaremye umuntu mu ishusho yayo, bahunga ubucuti, ariko umuntu yavuye yanka kunga ubucuti n'Imana, arabarana n'Imana. Ariko Imana ntiyagejeje ngaho, yaciye irungika umwana wayo Yesu Kristo yunga ubwo bucuti. Urakoze nawe cyane, ndumva barakwigishije urabimenye cyane gose. Beniera, nawe tubwire, mbega muri Bibiliya nuwahe murongo dusanga muri Bibiliya utubwira ko dutegerezwa kuvuga ubutumwa bwiza? Murakoze. Matayo 28:19, nuko nimugende muhindure amahanga yose abigisha banje, mubabatize mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Udashirako amen. Utegereza gushirako amen, sivyo? Uriko uraraba nirihe sano ubona
umwana mu buzima bw'umwana abayeho haba mu kibano cyangwa mu ishengero n'irihe sano ubona yuko umwana by'ukuri ni umwana ariko ararerwa mu ishengero? Abana dufise hano by'ukuri nk'akarorero ufata nko umwana akunda kuririmba cyane cyane nk'uyu akunda kuririmba akenshi ugiye nko muri wabo usanga by'ukuri ari umwana akunda kuririmba cyane, usanga by'ukuri ibyo bakora ngaha ntiberera aha, usanga ubuzima babayemo ngaha bubandanya no muhira, ugasanga umwana afite muhira yicara afata by'amakantike n'ababyeyi muri mabishimira tugahita abana bacu by'ukuri bigisha kurebera ngaha, ugasanga umwana akunda gusoma, ugasanga muri muhira yicaye ntapfa kwicara uko gusa, usanga mu gihe afite umwanya atura nk'igitabo bibiliya cyangwa icyo tuzo bihwanye n'ijambo ry'Imana, ugasanga umwana ariko arasoma. Turafise abana by'ukuri ibyo barongera ngaha bidaherera hano, usanga no mu kibano ariko ubuzima babayemo bwo gusenga. Ni ukuvuga ko mu ubuzima babaho mu ishengero nubwo buzima bagaragaza no hanze. Nuvuga ko vrema baragerageza ubuzima ibyo tubigisha hano atari byo no muhira babamo. Twese n'akahe kamaro wasanze ko kuba muri Sunday school nka wewe mwana? Kwigisha byinshi, Bigufasha iki hanze? bifasha kubwira abandi ubutumwa n'abandi ntamenye Imana. Mbega mu kubabwira ubutumwa bwiza ubigenza gute? Uravuga canke urabigaragaza ukundi? Ndavuga Uvuga gute? wese ari mwiza kandi yabapfiriye. Yego. Mbega nazi wewe nkawe usanzwe uri wigisha abana muri Sunday school, nirihe hinduka ariko riraboneka mu bana ariko baraba mu ishengero? Ubuzima nihe biko birabavana, nihe biko birabashikana? Murakoze cyane. Abana bo muri Church of True Light hariho impinduka idasanzwe bari kubagaragaza kuko iri shengero rifise imbona, rifise ihangiro ryo ahantu two turaja si hafi, ni kure cyane. Imana yatuguze ko turaja buri mwana wese n'inyigisho twahabwa ziratwereka ingene dushobora kubaho tukatahuza ibintu isi y'imwemo, cyangwa gute umuntu ashobora kurwana, gute ashobora gusenga. Rero dusanga na ba bana bacu bariko batahura bya bindi turimo, bariko bagenda kuri two tugenda, ariko bagwana urugamba rumwe two turagwana n'amerekezi. Rero ni ibintu bidasanzwe kubona kuri aba bana. Cyane nanjye numva ndyohewe ku bana mufise, n'abana bazi aho bariko baraja kandi ko bariko barazana impinduka mu kibano, kuko bitangura byose mu kibano. Numva ariko bazana impinduka mu kibano bigashika ku gihugu, mbere bagahindura amahanga yose. Ndumva ni ibintu bidasanzwe Imana ikirabakorera. Bakunzi bacu nkuko muriko murabibona, turi kumwe n'abana badasanzwe bazi kuvuga ubutumwa, batahuye kuvuga ubutumwa icarisho, kandi kuvuga ubutumwa ni itegeko ku mukristo wese. Twari mu gice cya mbere nkuko natanguye ndabivuga, tuvuye mu gice cya mbere, reka twinjire mu gice cya kabiri. Nkuko twari nababwiye aho nasanze ariko bararirimba n'abantu bafise impano, uretse yuko bavuga ubutumwa bwiza, bafise impano Imana yabahaye. Reka duhe ikaze Lionel, tumubaze mbega Lionel, irya ndirimbo numvise bariko bararirimba abana yavuye he? Ni iwanyu canke? Yego cyane ni iwacu. Ni iwanyu. Indirimbo yavuye he? Kwa gusenga kwanyu bw'abana bigisha gusenga byavuye he? Niyo muyera yaraje byagenze gute? Indirimbo yavuye he? Akoze indirimbo aho yavuye ari jewe ikintu cyuma ndiko ndasenga mu Bibiliya, ndasoma igice muri Luka 10:14 aho Yesu yariko araza Yerusalemu, bariko kumwumvira ati bariko baramwakira n'ubwamo bwinshi, n'afise amashami y'ibigazi n'ibintu nk'ivyo kandi amusasira. Hama rero niho abafarisayo bamubwiye ati bwira abigishwa bawe bakuru urwamo ariko baratimena amatwi. Hama Yesu acababwira ngo aba naho boceceka. Sinzi mwumvise amajambo ari muri iyo ndirimbo, ataba naho boceceka amabuye yobandanya mpimbaza, yobandanya mvuga, yobandanya nshira hejuru. Ahantu mvuga ko ariho havuye inspiration yo kwandika indirimbo.
murakoze cyane reka mpe akanya aba bana kuko namwe bace muyibigisha reka mpe akanya aba bana baririmbe akapera atavyuma twumve baducishirizeko kazi kuririmba nubwo no guhimbaza amabuye ibiti byo bikora ariko sibyo nshaka kuguhimbaza wewe urabibereye. wow ibintu biryoshe reka muraza kuyumviriza baza kuyidushiriramwo tugiye kumviriza indirimbo aba bana baririmbye nibo bagiye kuririmba kaze mugume muyikurikirana ni indirimbo iryoshe cyane Mugano guimbasa, ama
iryoshe indirimbo umukozi w'Imana amavuta menshi ndakwifurije komeze ego Prince uwo twasanze ariho kurayirongora umenye ryari gufise impano yo kuririmba yo kurongora nkiri muto wari usanzwe ubizi ko uzi kuririmba okay hama ninde wigira ko kuririmba ndakwigisha icyitegererezo cyawe tunabona nyine abaririmbyi bo ngaha nyine kwisha muco gukunda barakwesbiha nyene ngo umuntu umwe wemera cyane Thierry ni umuririmbyi wo ngaha okay tuzomuzana nawe umunsi umwe turirimbisha sivyo nka wewe umwanditsi wanditse iyi ndirimbo niyihe yerekwa ubona muri abo bana musanzwe murera imbere nko mu myaka 5 nihe mubabona aba bana mu bijanye no kuririmba cyane bivuga ko iyerekwa dufise nk'uko yatunguye babwira ishengero ryacu ko turaja ahantu by'ukuri nk'uko izina ryacu rivuga ngo turi umuco by'ukuri umuco mugaragarira hano n'abari hakurya barawubona dushaka twebwe abantu bakuze gusa nk'abari tugaragaza uwo muco w'Imana ariko n'abana nabo bagaragaza uwo muco biciye muri izi ndirimbo baririmba nawe twifuza ko n'aba bana bagaragaza umuco wa Kristo biciye muri we nyine ubwabo apana biciye mu abakuze gusa n'abana tubimviye kugira ngo bamamaze ubutumwa bwiza kuko bamaze bavyiga ibyo muri rusange ariko dufisemo ko abantu by'ukuri babona Imana biciye no muri aba bana bato amen ni byiza mbega abantu ni igiki muhanura abandi bana bakigendera mu vy'isi bataramenya Imana bakigendera muri wa mwiza kandi Prince yavuze ati inyuma yuko haba icaha Imana yavuze ati ntivyogarukira icurungika umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo tumwizere kandi turazi ko hari abandi bana bataramwizera ni igiki wo bahanura aho wegenera bagera Imana bakiri bato kubera bakuze n'abazovuga ashaka ikintu nanze kurazorosha kandi nuko wobwira abandi bana ubutumwa bwiza akoze Prince nawe wohanura iki abana bakigendera mu myiza bataramenya Yesu Kristo wohanura iki cico mu bahanura kuzagendera mu nzira y'agakiza kandi bumva amajambo yabo bahanura kuko abantu benshi bagakenera agakiza ko benshi bazogenda ubu batakayakiriye bazoja mu muriro ni kenshi rero tokwiye kubahanura cane murakoze bakunzi ba BTV Burundi murumva ko turi kumwe n'abana badasanzwe batahuye agakiza icarico ndabashimire mwese mwaduhaye ikiganiro no munsi mwatwakiriye neza ndabashimiye Imana ibahezagire bakunzi bacu nk'uko mubibona rero ubu naho ndi kumwe n'umwungere asanzwe arongoye ishengero Church of True Light reka tumuhe nawe ikaze yibwire abakunzi bacu ba BTV Burundi reka tumuhe ikaze murakoze cyane amazina ababyeyi banyise Aimable Ndayishimiye usanzwe ukorera muri iri shengero Church of True Light murakoze namwe cyane namwe mwakoze kutwakira mu ishengero ryanyu musanzwe mukoreramwo ego twasanze muriko muratanga inyigisho ku bana muri ibihe by'uburuhuko mufise igikorane byari ibintu vyiza cane nka wewe mbega umwungere n'ibihe vyiza vyo kurera umwana mu ishengero ego murakoze cyane ni ikibazo ciza kuko iyo umuvyeyi amenye ikintu ciza acigisha n'umwana wiwe rero kuba twaramenye Kristo babonye ibyiza muri we ni byiza ko n'abana nabo tubategura canke tubigisha kugira ngo nabo bamenye canke baronke kuri ivyo vyiza twaronse muri we ego rero ikintu
gikenewe rwose kubera uba uriko urategura akazoza keza k'umwana ejo hazoza. murakoze cyane. Mbega hoba hari izindi ntambamyi zizobaho mu gihe umwana adakuye mu ishengero? Ego hari intambamyi ni nyinshi cyane nk'uko nari maze kubivuga, igihe umwana arerewe mu ishengero akigishwa inzira y'ukuri akayifata mu nkama, ko n'ijambo ry'Imana yavuga ngo toza umwana indero nziza akiri muto. Ni ukuvuga bya bindi umuhaye akiri muto akabikuriramo birahindura ubuzima bwiwe. Rero igihe bishitse nk'umwana ntiyigishwe muri mwene ubwo buryo, uca usanga icyo umubyeyi yifuza ko umwana azoba muri kazoza wa mwana atakibaye. Rero ikosa ahanini ntiriba ryabaye iry'umwana, riba ryabaye iry'umubyeyi atashoboye gukora icyo yategerezwa gukora. Rero nico gituma bwa mbere bashimira ababyeyi bemera kuduha abana babo muri ibi bihe vy'amavakansi kugira ngo bamaze igihe bariko bariga ibyo mu ishure ni byiza, ariko kandi n'ibi by'Imana birabafasha kumenya ingene bitwara cagiye bari ku mashure no mu miryango yabo mu kibano. Hanyuma iyo rero babifashe nkama bizobafasha mu buzima bwabo bwa misi yose kuzobaho neza, kandi bakaba n'umuco umurikira abandi bakiri mu mwijima. Ntitwifuza ko bimera nk'uko byaba byarabaye ahandi mu bice bitandukanye by'isi. Nk'akarorero dufatiye nko ku bantu batuzaniye ubutumwa bwiza, barageze igihe babugumya bonyene, ntibaha abana ca kintu ciza bamenye. Haragera igihe ba bantu igihe cabo cyo kubaho kirahera barapfa, mugabo abana babo basigara bameze nk'abantu batigeze kugira abavyeyi bamenye Imana. Buri munsi ubutumwa bwiza buriko burava muri Afurika buja mu bihugu vya Buraya aho ubutumwa bwaturutse. Ikosa rero ryahabaye nuko abavyeyi batashoboye kwereka ibyiza b'abana babo kugira ngo igihe batazoba bakiriho abana nabo babandanirize hahandi abavyeyi bari bagejeje. Ingaruka zihari nuko icyo umubyeyi yifuza ko umwana azoba muri kazoza, umwana azo kwisanga atakibaye, kandi atari amakosa yiwe, ahubwo ari amakosa y'umubyeyi nawe nyine kubera kutamenya. Nico nyene nagenda kubaze, mbega inkurikizi nyamukuru ishobora kuba ku mwana mu gihe atakuzwe atozwa indero yo mu bwami bw'Imana, batamubwira ubutumwa bwiza, batamwereka inzira nziza, mbega hoba ingaruka nyamukuru n'izahe ubona umwana zishobora kumushikira? Murakoze cyane, ikibazo ciza. Ingaruka zishobora kuba ku mwana ni uko umuntu wese iyo ariko arakura canke yakuze aba yifuza ko ubuzima bwiwe bumera neza, haba ari ngaha kw'isi, cane cane nk'ubu abo novuga cane n'abavyeyi bamenye Imana. Umuvyeyi yaramenye Imana, ni vyiza ko umwana umwereka ivyo urimo. Muhira mudasenga ntiyomenya ko abavyeyi basenga, canke ko ivyo bintu ari ico vyomumarira, naho yovyumva nta gaciro abiha. Rero muri kazoza bizomugirako ingaruka kubera ko atamenye ico ategerezwa kumenya, na cane cane mu buzima bwa misi yose tubayemo. Ni ukuvuga iyo ubaye mu kuri kw'ijambo ry'Imana ukakugendera, ntukumve gusa ukumva mukanakugendera. Ni ukuvuga n'ibibi byose byo ngaha mu isi uko kuri kurabikurinda. Ni ukuvuga uba waramenye icyo ukwiriye kubaco. Bifate hari aho usanga nk'ababyeyi basenga, abana bo ugasanga bari mu byayuramutwe, ugasanga umwana kubera kutamenya ingene yitwara, kudafata ubuzima bwiwe ngo abuhuze n'ijambo ry'Imana, kubera ko ayo mahirwe atayaronse, akisanga nk'ubu fatari nk'umwigeme, ugasanga yagendanye n'abagenzi batari bo, aca yisanga ahantu ariko ararera umwana kandi nawe yari akiri umwana akeneye kuregwa.
ibyo bintu birababaza ko bizana igikomere kinini mu mutima w'umuntu, mbere binatuma abona ko umengo n'akazoza kiwe karafise limite, karafise gashumbi wa karimbi. Ivyo rero ni bimwe mu ngaruka zishobora gushikira abana igihe batarerewe mu ijambo ry'Imana kandi bari baragiriwe amahirwe yo kuronka abavyeyi bashoboye kumenya ijambo ry'Imana. Abataramenya uko kuri kw'ijambo ry'Imana nta kinini twobavuga ko gusa batera intege iyo bariko barakurikirana ibiganiro nk'ibi, nuko baba bakwiye kumva ineza yabo ku giti cyabo n'ineza y'abana babo muri kubu no muri kazoza. Umuvyeyi biramuhimbara iyo umwana abayeho neza, atera iteka n'umuryango. Ni gute rero ushingira intahe abana basanzwe murerera muri Church of True Light, ubashingira intahe gute nkawe asanzwe mubarera? Urakoze cyane ko namwebwe ku byo mwagiye murabona muba bamwe mu badufasha gushinga intahe ibyo mwabonye. Ego ariko ngerageje kuvuga mu majambo make, abana turabashingira intahe kuko iyo turiko turaraba ingene ibyo tubigisha ingene babifata canke babishira mu ngiro biradutera intege. Ego harabamwo kakandi k'ubwana nyene ivyo vyamaho, ariko abana urumva ko bariko barakurikirana neza kumenya icyo Kristo ari n'icyo yifuza kuba baco mu rugero rwabo nyene kujya nyene bangana. Ubu mwashoboye kubona ingene abana bashobora kuba bariko kwiga kubwira abandi ubutumwa bwiza, umwana akamenya hahera n'ahahereza kandi akabikora mu mwanya mutoya, utari umwanya wo gutwara umwanya uwundi mwana. Tubigisha ko ahambere bakwiye gukorera ariko bana bagenzi babo nibo bagenzi bafise. Igihe rero bishitse iyo ariko arakura n'uwukuze arashobora kumubwira ubutumwa bwiza. Rero turabashingira intahe kubera ko turamaze kubona abandi bana baza bazanywe n'aba bana nyene, ugasanga nk'ubu umwana aragiye aganirije mugenzi we bya bindi twamwigisha, umwana akizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Abantu benshi bashobora kubyiyumvira ko bakavuga ati mbega none umwana arashobora kwizera akizera Kristo? Ni ukuvuga abana ikintu mubwiye akibwira n'umuntu akuze. Umwana ashaka kukizigama gusumba umuntu akuze. Umuntu akuze acashiramo ibiharuro byinshi, ubwenge, ariko umwana cya kindi umuhaye aca akizigama muri we, kandi uko yumva kenshi ubwo umumuhimiriza niko bitera bigira uburemere muri we, bikagira agaciro kanini muri we, hama nawe uko abandanya akura bigahinduka ubuzima agenda arabamo. N'ubu turafise ikindi cyane bariko baradukurikirana murumva izi impanuro ariko atanga n'impanuro nziza cyane, n'abavyeyi bavyumvireho bigishe inzira nziza abana babo, ubwo buzima ubwo kazoza keza bariko barategurira abana babo, kujya mwitwararika abana mu kubagurira ibyo bashaka, mu kubarera, mu kubanezereza. Mwibuke n'inzira y'agakiza, mwibuke inzira y'Imana. Na ikiganiro cyacu cy'umunsi kihereye, murakoze kudukurikirana, naho ubutaha.